urajya nk'unyiyumvire abantu barateranya urajya nk'unyiyumvire abantu baravuga amajyamo. Bakunzi wa Samuel TV ndabaramukije cyane, murazi neza yuko ntahengeshanya kubazanira bishasha n'ubu ndagarutse ku yindi ncuro ijwi mumva ni rya Didier Nkengurutse. Aha turi murabona neza ko ni muri studio za Samuel TV, ko muri tubazaniye bishasha. Tugiye kwakira umutumira dasanzwe ko mumubona ngaha ibubafu bwanje, n'umutama n'umuhumure asanzwe akoresha igicurarangisho kavukire. Gicurangisho kavukire ndazi ko mubeshi muri mwebwe mumenyereye ibicurarangisho bigezweho cyane, ariko nimwibagire neza yuko ikintu cyose gishobora gusohora ijwi ry'umuzika cyose gishobora kuba ari igicurarangisho, kandi iryo jwi rishobora gukoreshwa mu guhinyanyura. Rero ni muri iyo ntumbero tumiye umutama w'inzobere mu kuvuza ibicurarangisho kavukire. Tugiye gusangira iki kiyago, iki kiganiro. Kumbure wo bakiri mushasha kuri channel yacu, abanze agire subscribe ni sabone kugira ngo tubandanye dusangira ibiyago n'ibindi bizoza muri kazoza. Reka tumaze duhereze ikaze umutama twubaha cyane, twahaye ikaze ngaha muri studio za Samuel TV. Mutama turabaramukije. Ego ndabaramukije mu izina ry'Uhoraho. Ego murakoze cyane, turabaye ikaze ngaha muri studio ya Samuel TV. Ni byiza cyane kuduha ikaze, ati karibu muri studio yanyu. Ego tumenyere dukunda kwakira kumbure imiyabaga n'abakiri bato, ariko no musi twatewe iteka cyane n'udukuriye umuhumure. Mutama urashaka kubanza kwidondora abakunze ko dukurikirana ba Samuel TV hariya? Ego zewe nitwa Silvestre Batazira Kiriwanzenze. Kiriwanzenze. Ego nkaba mvuka ahantu ubita muri Nyabiraba, nkaba ubu aho ntuye ni muri Bujumbura. Ahoye kumuyira. Nukuvuga Nyabiraba muri Bujumbura rirare. Kiriwanzenze nukuvuga twizere ko ari izina ry'akazi. Ni izina ry'akazi. Ego. Igiwanze nyene ry'ubuhizi. Ego. Abantu bantazira. Ego. Kugeza no munsi nabatembereye ngaha. Karibu cyane. Turagwaye ikaze. Karibu. Ego mutama kumbure Kiriwanzenze ushobora kuba utuzaniye bishasha, uratuzaniye kumbure ivyo benshi batamenyereye, ko benshi bamenyereye imiziki ya none, bamenyereye ibicurangisho vya none, ariko nkuko mubibona mutama kumbure ashobora kuba yatuzaniye agakemanyi kadasanzwe. None mutama ndabona ukoresha igikoresho indonongo. Abantu benshi batamenyereye ni igikoresho kavukire kiri no mu muco w'abarundi. Gose iyi ni indonongo ya kera. Ariyo batazira indingiti. Kandi abana bubu ntiwo kwizera yuko boba bazi iki gikoresho atarabahumure bakera. Abakera urumva vyumvikana ko hogira igikorwa kugira ngo n'ugwaruka rw'uburusho bashe kumenya ibicurangisho vyaho hambere. Ega iki gicurarangisho n'abantu bakuze ubuye ntibarabimenyera cyane, mugabo atubibigishije bamwe mu yindi myaka nibo bazovuga ati hari abacuraranzi, hari abantu bakera, hari abacuraranga amakembe, inanga, imiduri, indonongo. Urumva ziri kwinshi. Ego. Ziri kune. Kumbure ngira ngo turabigaruka ko tumenye ubwoko bwazo. Sabavye. Ego mutama yakubaho rero mutama ahantu upfe kubona je inyota yanyishe, kumbure nawe ko radukurikirana hariya kuri televiziyo nabo basha ko bavuga bati none ico kinavuze twumve kugira ngo banze duhonje. Ni vyiza cyane rwose. Ego banze duhonje. Ndingiti reka tubarabire, urumva akanyota kaduteye, ariko twebwe abarundi turashaka dusabikanya akaririmbo ku mwaka mushasha. Yego sabavye uriko korako. Ngagami tapunane, ngagami tapunane, ngagami tapunane.
yafunani tuje nutuje ariya mugiromge nimubibagire ariya buterere nimubibagire oyiyo kumuyira tuje nutuje tutabibagiye n'abenegihugu. basi mzee wao basi kumvira ngira ngo turakigaruka ko kabisa twaba dusanga n'ikiganiro twacibagiye none muto watanguye ryari guhinyanyura gucuraranga n'igicurarangisho kavukire ca Cindonongo? Iki gicurarangisho natanguye kugicuraranga ntirakana gatoya gose. Yego. Kugeza no munsi mfise abana bane. Yego. Nibo mfise babiri n'abanyeshuri. Yego. Abandi nabo bari cyari bato bato. Buhe no munsi. Jewe aye nguma mwibarabara. Nkorera mwibarabara umpaye amajana 5 umpaye 2 3 5 kayajuko kubera jewe urabona yuko ivyo bigoye ikiro cy'ubududu kigugwa ibihumbi 2 ikiro cy'ibiharage kigugwa 3 n'amajana 5 kandi hariho nibindi bitera bizimba ikiro cy'umuceri kigugwa 4 noti ya 4 ntukuramo na rumwe kugeza no munsi rero twebwe abarundi murabona yuko bigoye muri iyi si birumvikana muri iki gihe. Yego birumvikana. Yego none nica nakahe kamaro iyo ndonongo igufitiye mu buzima bwawe bwa misi yose? Iyi ndonongo akamaro kiwanze imfitiye iragaburira abana bakarara bariye bukeye nkiyukanga nkaronka igemeri y'ubududu abana bakakoza kumu ati nakundi nibwayongera bugaca tukongera twiruke nakundi. Urazihinyanyura ukazivugiriza wowe nyene canke ndazihinyanyura nkazikora hariho nkuba ayishaka akayintuma nkayimuzanira akayigura 5 canke 6 nkaba ndose ubututu bw'abana. Yego hari abandi bantu bashobora kuba bakoresha ibicurarangisho kavukire bagiye baraboneka muri kahise ndetse n'ubu hari abo muba muzinanye muri bo aha muri mu karere n'ahandi hose mu gihugu indani hari abo mushobora kuba muzinanye ko kenshi usanga abacuraranzi bamenyana. Misigaro niwe yatanguye kunyigisha ibintu. Uwo Misigaro niwe? Misigaro n'umugabo ava mu Buzige. Yego. Akumuyira. Urabona aha hakurya kumuyira hajya hakurya kopedeye niho rero twebwe tuba aha twibera ubu nawe yaciye agenda ahantu bita ku musenyi. Yego umusenyi wa Bubanza niyo hari abagabo bitwa abasangira ngendo hari cyo baziko bajya basangira ngendo basangira ngendo naho ndabumva ku maradi babica bigacika baturuka muri riraro mengo nimba nihenze jewe ijoro n'umutaga nta mani yumvira ubona mu Nyambuye voilà hariho n'uva mu Kirongo n'abandi babiri rero bava mu Kabezi. Yego bajya naguma ndabumva mugabo we ntiwari bwafate neza umudiho neze nakafata umudiho. Yego bamwe bakoresha intuze ikembe intuze vya muduri bandi bakoresha ibitari voilà ujya yari intuze Bernard na ntuze hariho n'ubundi mugabo nyine urabona yuko izo ndirimbo bahinyanyura rimwe na rimwe usanga zifise akamaro. Hari abantu benshi bagiye bazigana barazisubiramwo bazicisha mu vyuma basubira kuzihinyanyura bashasha nk'uku dufata ibi dufata ama instrument yanyu tukayacisha mu vyuma tukayacisha mu vyuma vya kijambere nk'uko ubona iyi studio hama tukabihinyanyura bigasubira bigasohoka. No gwakarorero hari umuririmbyi akunzwe cyane kandi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi yitwa Big Fizzo yarashoboye gusubiramwo ijya ndirimbo y'abasangirange jewe ijoro no mutaga nta mani yumvira uwo nakunze aba bagiye uri kuravuga bo muri za Nyambuye bana yarasuye arayihinyanyura indirimbo irasubira sohoka ku rugero ku rwego novuga yuko rugezweho. Hajya gicurarangisha kandi gicurarangisha uraturaba ntibingana hariho igicurarangisha uhura
cyari kirundi mugabo gahura kiriko kiraririmba indirimbo y'ikizungu canke indirimbo y'ikirundi binjiza mu ijwi ugahura bya bintu biciye biratoka biciye bingana namwe by'ikizungu yego hariho abandi babatama babiri Alfred na Bernard urabazi ujya wewe no munyambuye hariyo bene wacu hariyo basikanze hariyo bavyaranje umva hariya rero cewe igihe batangura kubikora sinabwatangure gukoresha ndonongo oya umutama yitwa Gisupusupu ngaha mu Rwanda akomeye cyane gose hari cyo muzigo Gisupusupu yarateye imbere nawe wizera ushobora gutera imbere no kwizera Imana nibaza ko nawe urashobora gutera imbere ni buhoro buhoro abantu batagukuza muri studio abantu batagwe kukubona kumbureje canke hirya ejo nawe hari gihe bizocamo yego nibaze yuko bizoza hariho ba Gisupusupu mu Rwanda bande bakoresha izi ndirimbo za kavukire ahubwo numva umengo ndashoboye kugira inyota suri ducishizemo amakanya y'umugabo nayo numva ko bakayarinda amakanya y'umugore nayo numva ko bakihebura nangije namugoma simbiriwe nangije n'uwundi agomba kunika sinamenye ko yakowe mw'abantu umugabagana karamye umugore yitoka kugira iryo shaka mw'abantu basi numva kandi urumva nakantu gatera ni ntimba umengo sinzi ko indonongo ashaka kuyikoresha mu bintu byo kugira gucura intimba niki ko urumva umudiho wawe ukuntu umeze indonongo n'abantu bamwe bakitikoresha ariko twebwe urabona yuko duhembera akake kugeza no munsi twebwe ku barundi bubu ubuye bamwe urabona ko tumerewe nabi abandi nabo baheya yego akakera murumva kugeza no munsi twebwe abarundi ni twikonsanye neza dukore ibicurangisho by'uburundi kandi by'ubundi bwoko hanyuma tumenye gusoma no kwandika yego kandi tumenye igicurangisho cyo kivuga wavuze ko ziri ubwoko bungahe ubwoko bune hari nanga hari kembe hari umuduru hari indonongo hari indingiti ivyo byose ni ibicurarangisho kavukire hari bitari urumva rero n'ubwoko gushika butanu none wo hanura iki ugwarukana cyane gubu rudahurumbira cyane ibikoresho kavukira ugwaruka gubu cyane ruhanura ruko
botera kamo mwebwe abarundi hanyuma mukaturabira ko mwoduha ibikoresho twokora ibi bintu bikaza mu buryo bikaba biri ku rwego rugezweho ku rwego rugezweho kandi bigaseruka habona ntibigume binyekeye. Yego na cyane cyane yuko ijwi ry'indonongo rirashobora gukoreshwa rikinjira muri production mu bikoresho. Urabona ko ibi n'ibikoresho bya kijambere nta kibuza barashaka kurikoresha neza nta ngorane nimwe. Kuki gitari cinjira canke inanga yinjira, indonongo irinjira, umuduru urinjira, byose ashaka kubikoresha. Ego rero Mutama, kugira ngo dutere dusozera kino kiganiro, nikihe kintu ushobora gusaba kugira ngo umwuga wawe utere imbere? Umwuga wanje muco usaba icyo nosaba ngaha mu Burundi, nosaba yuko imbere ya byose ko tworonka icyo turya, tukabona ibintu yuko ha mu Burundi byotera biza imbere, kandi ibintu bigasubira hasi bigasubira nka kera. Twebwe abarundi tukaronka utwo dusuma. Kera urabona kera kare igemeri y'ubugari yagurwa amahera 2,500, ibiharage byagurwa amahera 5. Muri ibintu byarahindutse mugabo ibintu ubu urabona ibintu ko bitera bituga ku kirere. Ariko ugeze no munsi twebwe abacuraranze ubu ntacyo tubona turimo. Reka kumbure twizere Imana ngira ngo bizoza. Ego ngira bizoza. Rero Mutama, suri twibitsa akazina twiko je nibuka Kirewanzenze. Je nitwa Silvestre Batazira Kirewanzenze. Ego wo muri komini Nyabiraba. Ego kandi aho naze mba ni muri Nyabiraba. Ego Mutama, rero turagukengurukiye cyane kubona washoye gutwitaba kukamo twagutebwira ngo na cyane cyane uze kwerekana urwaruka rw'ubu, na cyane cyane na twebwe dusanzwe dukoresha ibikoresho bya kijambere kugira ngo tumenye ingene ko amajwi y'ibikoresho byanyu bya kavukire navyo bishobora gukoreshwa mu guhinyanyura umuziki. Turabakengurukiye cyane. Yego mu kurangiza ugire nk'umunota nk'umwe. Wapfuye nacyo yabonye atabonye rirare rirare bambikiki nkabambika ndomboro ya soro yabonye muramu wamwandikiye yamwandikiye agakete gusa munyakete ndayisomye ijamura yanditseko ngo umukobwa yacikiye ngo batinye kwambara ikanzu. Yabwiye muramuwe yabonye kiramutu na demu yake. Musaza nde yambutije gutaha ijoro, muramwande yambutije ngo sindare ndakoma ijoro. Musaza nde mbabarira kweri akarato kary'umusenyi iseseti kary'umurundi. Nigira Munyabiraba yabambika ndomboro ya soro ngo yabwiye muramuwe akoroja kumuyira bazigira Munyambuyi yabambika ndomboro ya soro. Uwakuye nacyo yabonye atabonye umusore w'ubu, atabonye n'inkumi y'ubu yabambika ndomboro ya soro. Murakoze cyane Mutama, murakoze cyane twase kwakengurukira cyane. Studio za Samuel TV zabakengurukiye cyane, mwagize neza kwa mwashoye kutwitaba. Rero bakunzi ba Samuel TV mwariko muradukurikirana, aha niho hagarukiye iki kiganiro cyacu no Mutama twubaha cyane, inzobere cyane mu kuvuza igicurarangisho kavukire. Ndazi neza kandi ndizera neza yuko iki kiganiro cyabanezereye cyane, uwo cyashitse ku mutima aheze agisangiza abandi, wowe bayavyinagiye nawe agende afyonze kuri subscribe ni sabone zadufashije cyane. Mwakoze cyane kuba mwadukurikiranye, Imana ibahezagire naho ubutaha. Murakoze cyane, bye bye.